twagiye kandi tuje mu kwa DJ Fani ni Desa Segaseti ni televiziyo kwa online no mesha hapo kwa umukobwa tuzakora kuri RTNB Kanafta TV online mwaje kumushigikira samesha bakuru gusa sarivye gusa nazo basanzwe bose kubona Patrick mzee vipi safi umeze bien zacha cyane ino muri ateje be hip hop mu Burundi betavye muzi turavyibukaho oya sinavyibuka gusa ndabyabirimwo n'ubu ndabikora ni yo devoir yanje niho kazi kanje kugira ngo ariko muziki ariko biri kose umuntu n'ivyo wese wa hip hop wose ahari aravuga ati paje twese cyane kudushikana ko abasozi barapere benshi aziko batubatse kubica kuri Patrick bon ndabikenguruje cyane ndabishimye kubona namwe mubizi kandi muvyemera yes nabize cyane gose apari ivyo twaje gushigira DJ Fani nawe uri ngaha aje kumushigira mu mesha makuru mugenzi wawe ivyakoze ubona gute urakoze kumva cyo kibazo muri Black TV nubwo mbere ndonse micro ya Black TV merci cyane big mugize ibintu bikomeye cyane ndabishimye wewe Black TV canke DJ Fani TV nico kimwe ndafuza cyo kimwe muri abakozi bakora neza muri abakozi bitanga kugira ngo inkuru za entertainment za industry z'imyidagaduro inkuru za event z'aba artiste ba star abarundi zigere kure ni ikintu cyane kubona mukora gutya ijoro n'umurango turi mu ijoro muri ngaha mwaje gushikira Fani kandi murondera n'amakuru si Fani gusa maje gushikira nuko murarondera n'abantu bafite icyo bamaze mu muziki abayirimbye mabajije abafana mabajije abamesha makuru barabaza ariko jewe natumiwe no munsi umesha makuru mugenzi wa Fani kandi nk'umuntu ari muri coopérative des musiciens du Burundi je muvugizi kandi nkabanje kumekesha makuru muri coopérative des musiciens du Burundi rero turi ngaha kugira ngo dushikire ibikorwa nk'ibi dushikire abamesha makuru bakora online bitanga kugira ngo umuziki ijambo abaririmbyi babuze ku radio local ku televiziyo local aboneke nka wewe Black TV ushikirize ivyumviro babibone abantu bavyumve babone wa muririmbyi aho aririmba mbega n'urya wamesha makuru aho ari avuga mbega n'urya ivyumviro vyiwe mbega ku kibazo kiniki nibijya bakatubona bakatwumva bakabumva bakabamenya nivyo tuje gushikira no gushikira rero mushiki wacu Fani ego ni muri make ni industry yagutse abanyamuziki abamesha makuru batangaza umuziki abamesha makuru bawutangaza aba fans aba DJs abaririmbyi donc turi muri yo industry muri secteur bose bari ngaho ayibonye kubwabona muri umuririmbyi agiye kugukiki kuri bino fana koze ubunyene nk'umuririmbyi aza kunguka birunguka kuko abaririmbyi batumirwa mu birori gake amapari amapati canke ama evenement atari kuririmba ahubwo kuryoherwa ni make babatumiramwo umuririmbyi bamuha amafaranga ati inguririmbe akaryohererwa mu kuririmba nayo mafaranga akayakonsoma kumuri aho nyene ariko ubu ni umuririmbyi niyaje kuririmba umuririmbyi yaje kuraba ibikorwa no kumenya imigambi n'ibikorwa umesha makuru abafitiye urumva akarusho si kuririmba umuririmbyi araza kunguka uko bamutumiye kuza kuraba ivyumviro n'ibikorwa by'umumesha makuru Fani aho agira abishikane ku yindi ntambwe baramuzi kuri RTNB baramuzi muri DJ Fani TV ariko uno munsi ni lancement officiel ya Fani kandi na studio yiwe shasha ya online studio mwayibonye ni studio nziza ni studio ekijambere abarindi bazotumigwamwo bazomenyekanirwa bazomenyekanisha ibikorwa byabo muri iyo studio bazokumva umuririmbyi banamubona amasanamu nkaya rero ni ibintu byo cyane umuririmbyi agiye kunguka nikiyo byari ma TV online cyo bakagira ngo naba barivye baronke icubu akuyiko kandi ama TV online gato bataramenya gato batarakora hariyo utudumbidumbi hariyo benshi babikora batazi la déontologie professionnalisme y'umesha makuru ya journalisme rero no basaba ko botohoza bakashikiriza amatitre y'inkuru bumvise ku muririmbyi kuma interview je navuze iki nibakideforme nibagihindure muri titre bagire titre direct n'ivyo umu intervenant umu invité uwo bahaye interview yavuze nibahatarishe bamuteranye n'ubundi canke ngo bamuteranye na public canke n'undi muririmbyi canke na media kuko umuteranije ego mukeneye ama views mukeneye ama like mukeneye ama share menshi ariko nimwibagire deontologie nimwibagire akaranga mutima kukumenyesha makuru mugire ni professionnel ko mugize ibintu professionnel n'abandi bantu bagira bagira cyane media ijya media iri credible idwaye ibintu byiza
biri positif kandi biri ari byiza abantu bakeneye kumenya. Je nshobora kuvuga interview nk'iyi ucuvuga uti Pajo par exemple kuri titre wandika uti Pajo yari muri evenement muri soirée ya DJ Fanny ariko aravuga ko Fanny adakurikiza akaranga ka deontologie. Ego ndabivuze ko sinavuze Fanny. Urumva icyo kintu muca deforma titre mukaca mwandika ibindi bintu. Rero ivyo mubyirinde, muvuge ibyo umuntu aba yavuze, muvuge ibyo umu-invité umu-intervenant umuhaye interview aba yavuze biri professionnel, bizotuma televiziyo yanyu amakuru yanyu ashika kure abantu babemera n'igihugu kibemera. Merci beaucoup. Murakoze cyane. Go. Yes.